umva ukuri. Kubohwa kwa Satani. Abantu benshi bazi kandi babwiwe ko Satani aboshwe, mbere bamwe bavuga ngo tumukindagire, abandi ngo tumuhonyore, mbere n'abandi bibwira yuko igihe Yesu yarapfuye yaragiye ngo kugwana na Satani kuzimu, ngo asiga ngo amuboshe ngo ikinyororo, abandi ngo nabo ngo yamwatse n'urufunguruzo rw'ikuzimu. Bibiliya ivuga iki? Umva ukuri. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 12 ku murongo w'indwi kugeza 12 haratubwira ngo mwijuru habyuka intambara, Mikayeli n'abamareka biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwanana n'abamareka bacu, ntibatsinda, kandi mwijuru habo ntihaba hakiboneka. Gikororerwa ku isi, kandi ngwico ngo nico kizimiza bari mu isi bose. Kandi ku murongo wa 12 niho havuga ngo ico kubera caze gifise inzigo nyinshi ngo abo mu isi baragowe. Birumvikana neza uwo murongo yuko Satani ari watuzimiza. Umva ukuri. Mu gitabo ca Petero wa mbere igice ca 5 ku murongo w'8 niho hatubwira ngo mwirinde biboreza, mwame mugavye, umurezi wanyu niwe wamugwanizi, agenda nk'intambwe arondera uwarotsa. Byumvikana yuko intambwe niyo kujya iboshe. Satani nawe agereranijwe n'intambwe yamigendagenda irondera uwirotsa. Umva ukuri. Mu gitabo ca Banyefeso igice ca 6 ku murongo wa 12 kumanuka niho Paulo aduhishurira abo tugwana baribo. Tugwana cankwe tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza. Ntabwo twogwana n'umuntu aboshe, ahubwo byumvikana yuko Satani ari waganza iyi si y'umwiza, ari we tugwana. Twoba dufise amahigwe kugwana n'umuntu aboshe, ariko nta mahigwe dufise menshi cyane igihe tutagavye nk'uko Petero yabitubwiye kandi tutamye twirinda. Rero birumvikana yuko Satani ataboshwe. Umva ukuri.